reka kuturatinya kanako karemwe nk'igisuguti weye Saba tulemesi. Saba. Yari bwibwe. Oya. No atije kuvyuka no muca kumwe nakana haje ndani. Oya ntakana kari. Aina meheruzanye. Ndagufite. Aina meheruzanye tra. Nisho. Aina meheruzanye. Banjirindire kwa. Nyereka. Ndagufitiye inkuru. Gufitiye inkuru? Ndagufitiye surprise. Wow. Oh my god. Abashiri nkameze nk'abamwebye. Oya niho cikangura. Tanda kufatire kwandisha kose. Oya banjirindire kwanza. Yanyemereye kuma Emilio. Emilio yakwemereye? Ego. Ejisha hirya ejo zoya. Umva sheri, turaraba nyene utura mwaka yose umva n'umudugu ushatse ujye muduga wose mugurishe umubwire umwashi mugurishe hajya bijya byose biri mu ndu byose ushatse bira mugurisha ugira uzuratse vira tubeho neza. Mushana zana gata nkawe wese. Aho nyene shaka tuyimuke. Tuzi kuja mu nzu yindi nziza yagutse. Telefone nziza nagakata profi hari. Tugure n'ibindi bintu mu nzu hama nyene twabona byatunganye twibana izi neza. Ego. Yambye ejo canke hirya ejo zoma Emile ndati sinora ntaje kupira nkoro. Merci beaucoup chérie. Urankunda tema. Kiya kimbiye kintu bishaka. Umba ujya bukana udurakora ko. Uradishe. Jewe rugero rugabo. Ingene gwa yanyemereye ejo canke hirya ejo ndaziruteza ko. Je hunyere sigera unshisha kwanaberanye. Ntubona ni narubi urumva ni narubi raba ngene rumeze bijya byane bimeze ki. Byanwa burebu. Shira arashisha kurana wetu. Yo! Urumva she. Ahubwo urugero rugabo vrema ugerageza uburyo bwose no musigitana musima tuzurajya mero sabekayo vrema uzurakura yo vrema uzana uzatubeho neza. Kibaira she ibihumbi 50 cyane. Yesu. Yo. Nkoresha. Ariko naje nukongereza arabasakarashiyo basi nanje basi urumva ko baguhameshishe. Uradisitoke kwa ya mama munzu nene haruko ntagira. Wando wangu. Wando wangu. Bizarema kugire she. Jewe ejo shange hirya ejo kaya direct ahanyisha ari hintumye enda gusoma stoke mu urabi be urumusumbira ibiki Mbona ndamusumbira umuceri biharage unamusumbiriza sheri umbiriza unamusu tumugura ibijumbu tumubwira yuko imiceri yabuze mu isoko ucumudana ibijumbu ahasigaye yose ucu ngorane naho umwana wanje n'ibyo hatagiye ucumugura akaro kamwe kibiraya ntaco wofise ubwoba nabo shikana ngaho abantu mu muji nkamwebye umwana wo mu muji nkawe we prima uraneza gose ay rumba we urangeza cyane rumba we Sheri. Isa. Sheri. Meteme. Nena ugumu. Shira. Machensi kwanza. Chensi. Sheri. Uko menga ndumeze neza muri no misi nibindi. Ejo naguhaye karibu ngo ntushaka kumvugisha ngo nta muntu umwe akeneye kukuvugisha. Ubu naho tujyamye urigumura uza kwicara ngaho ivyo nibikiga. Shira mfete. Yamenye nka abagore mugoye gutahura ariko uravye umuntu arashobora kubona ko ari kibazo. Nisi byenye naje shero mbwire rega utamerewe neza nanje ndababa. Misanze ejo nagiye ku kazi. Amacasanga patro wacu yashitse. Misanze kwanza nacerewe abandi bari mu nama. Ariko siyo ngorane yabaye atumvisha ko ivya coronavirus. Atumvisha ko akazi kagabanutse amahere guhemba abakozi. Yabuze muri make. Acafata ingingo yo kugabanya abakozi. Sa nongere kuri mosho. Ivyarashitse kandi nawo bihindura.
hama mu bakozi bagabanije ndasanga nanje bashizemo tugiye kubagwa canke she n'umuntu yakudendereje rega bujyanye mukorana n'abakorege hari abusanga batagukunda musanze n'ibintu bitahuritse no kubera ubuzima bugoye nyene akazi gahezezwa kubabara mugabo uravye akazi karagabanutse ibintu bya coronavirus byarononye ibintu akazi kaba karaheze muri izo nzira sheri polisana urihangana bisanzwe tugende nta kundi dufungure tugende uruhurira umutwe apana kuguma we Sheila wenyine Sheila inga kwa papa nuko nyene boss twarengutse asha twarengutse ibwami kwa boss no Gasore n'umunsi yego ndazi ko ukunda inkuru kandi ukunda je babala ndatera inkuru ebana ivyo bya babala ninde yabigutunga bawe nawe urakunda kuvuga ibitakura bawe ndadaraye iyo mezureza amaheri guko uretse hinye ko ari imiliyoni nka zingahe ashaka uba ufite ariko ndagira muraga tuvuge ikintu cyatuzanye gatuvuge ikintu cyatuzanye hama duhana umwanya kandi twese twumvikana bo bisanzwe urabona ko ngaha tubanye nk'umuryango umuntu umwe agize ikibazo n'undi abakigize ndabizi jembe zagacupa koza bariwe wowe wiyumvira amacupa gusa jembe zagacupa nta bindi bintu by'akamaro vuga barakutse sheri mu bisanzwe ngaha muhira muri no misi hari ikibazo ishimye kubabwira kuko ndabafata nk'umuryango ndabafata c'est normal parce que vous avez yumviriza Gasore turakunda nakubwira umunsi tubesigiye turiko turavuga ibintu by'umuryango nafashe ubuseri amenyereye kurekera okay no kuvuga ndabashize muri iki kibazo kugira mu cyumbe ndabibamenyeshe kuko turi umuryango umwe Sheri arabizi Suzana arabizi neza situation ngaha muhira yahindutse ngo ikavuziki ubuziki boss situation yahindutse kuragora situation Gasore bivanye na situation akajina hora nkora kahagaze iyo nduru yose ni impamvu yatumye ndabahamagara ngaha nashatse kubabwira urabona ko mwahora muhembwa ku itariki imwe juste mukamubasa amahera yanyu je barotranide wacungira kutonka kuvuga ubu arashobora kugira ku itariki imwe ugasanga amahera yanyu araboneka ariko jewe nyene urazi yuko itariki zibiri neza kubungika amahera ruguru bagakora ibyo bakora urazi ko nanje ntunze ingurube n'ibiki tekereze nawe tetwateze bwo Gasore ibi ndabivuze kugira nimba hari uwumva yuko adashobora gukorana nanje ku mpamvu nk'izo ko akazi kaheze jewe atamahera none ga boss na wewe atamahera wumva abana nyubiri yacu utabona ikintu oya maradi no Gasore niye ayaronka akaronka kaje azoguhema ubatagari ihangana jewe nukuri jewe katurabukoze kwa mbere mugabo boss yo atamahera wumva jewe nyene muhira barabateye Gasore sinavuze yuko uzokorera gusa navuze yuko uzokora birashika ugasanga ukwezi kuraheze ntara yawe amahera yiwawe ariko nimba ari tariki 5 indwi 10 ndayarose nka cyandara oya 10 ni kure yo boss umugabanya basi nkatuwa tekerezaga wowe natongugira sawa nimishe no mpamvu je nanje we nabonye mushahara Chaine ntangura zikabazi tariki 5 n'imbombo rindira basi mbanze mvuga umukene na nyina aramwanka n'ubundi nabiri wi waramwanka umbiza ndakubwire boss jewe twabanye neza ntawe ugeze ufata nabi jewe nzobandanya nkora aho mwana ugeze afata nabi abantu mutagira imirima muri mice niyo mpamvu wewe ni sawa jewe gifite amatobo turagoye boss jewe nuko nukuri kandi pardon no cyane tubyoroshe tariki 5 okay nakumvise kandi nagutahuye mu kuvuga uwumva adashobora gukorana nanje ku neza yanyu mugashobora kujya kurondera ahandi hantu mukora basi kugira tubonane nk'abayesiko basi boss umviriza jewe nakubwiye ati
nimba ari tariki zitanu lo 5 février lo 5 août na probleme je nzorindira izo tariki no si iminsi ine 4 jours unanipa ugali hakuna problem. Okay. Na ngorane reka tuzokora uko nyene ubuzima uko buje ni kubwakiye. Sinzi hama nawe sinzi icyo uvuze uzogenda uzorondera kandi kazi cyangwa uzogumanga. Jewe twakoranye neza. Twabanye neza. Mu gihe bishitse ukaronka ikibazo. Sinoce ndabaterera namwe mfata. Bero sigaye ujya neza amafiriti n'inyama ari wanyu mu gibijumbu yo. Jewe naje gukora amahera. Jewe twabanye neza. Twakoranye neza ntiwigeze unga ikinuma ntiwigeze ufatana. Ane kubera sigaye ujya amafiriti n'inyama z'ibitunguru ngaho iwanyu mu gitujumbu n'ibisore byose. Hora rero hora. Tena mahera. Urichira wigira boss kwera mugabo wanje akazi kahete vuga shasuze. Kana Gasore umenga kuri mwibarabara je sinige no meza. Jewe ico nababwira coco. Boss yafashe neza. Twabanye neza. Sishobora gufata ngo ndabatererane kubera mugize ikibazo. Je ndi kumwe nawe misi yose. Uzobona giturero nani? Kandi n'amahera uzompa igihe muzoyarondera. Muzotangura kumpera. Ahubwo uzobandanya ujya neza kwa boss. Ziba Gasore nakuye ziba. Edare haguruka ugenda uragenda urondera hanze. Kandi kuba umugabo w'umuntu bisigura ko umugabo avuga hamwe ngora kubizi. Yampaye isuka mabuja. Tena Nimba uvuga ko jiwe atamahera ndigira ndavuga kuva tubana muri ubu. Okay sawa nese.